Ndasubiriye kubaha kaze mwe Barundi namwe Barundi kazi tubana mu makuru n'ibiganiro bya misi yose twama tubashikiriza kuri numaresha ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mu banywanyi tubana mu makuru n'ibiganiro bya misi yose twama tubashikiriza kuri numaresha ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Muri aka kanya rero dore zimwe mu nkuru amakuru yacu ari buze gushimikira ko turanyakorera mu ngwa w'ubutunzi i Bujumbura. Mungwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura ibura riraguye, igitero kiratanguye, abacika 50 mu banyagihugu Burundi barahakomerekeye ndetse n'abapolisi bari baciye baja mwipereza ry'ibimaze kuba muri Bujumbura, bose baciye bahakomerekera kuri ubu baciye bajyanwa mu bitaro. Biravuga ko rero ari umugwi witwaje ibigwanisho wari Tabara woba ugabye ibitero mu mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura bafatikanyije n'umugwi witwaje ubwanisho ukorera muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ariwo M23. Ibara rero riraguye umugwa w'ubutunzi i Bujumbura n'amakuru duhawe n'amasoko yacu kubihejeje kubera i Bujumbura. Gusa mu makuru duhawe n'amasoko yacu rero bivuga ko nyene abantu bacika 50 baba bahazize ubuzima, abapolisi bacika kuri 3 b'Uburundi nabo bari bagiye mwipereza bakaba bahazize agatwe. Muri aya makuru rero turaza kuyabananiza n'ubundi mu Burundi, murabizi neza nyuma y'uko rero umutekano hagati ya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo umaze gutosekara mu gihe ingwano zikomeje mu bice bitandukanye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo na cyane muri Kivu y'ubumanuko. Murabizi neza ko mu minsi yashize hari amakuru twabahaye batubarira ko abanyagihugu bo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bahungiye muri ngaha mu Burundi mu bice bitandukanye. Murabizi neza ko bakiriwe nk'impunzi. Nyuma yaho rero twababariye amakuru ajanye n'abapolisi ndetse n'abasirikare bari bahungiye mu gihugu cacu c'u Burundi. Abasirikare bashika kuri 890 bo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bari bahungiye mu gihugu c'u Burundi. Sibo bonyene kuko n'abapolisi bashika ku 2100 bari bajabutse bashika baba impunzi muri Republika yacu y'u Burundi, ndetse bari bahawe impunzi mu bibanza impunzi zakirirwamo ziba muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Gusa mu makuru twayo n'amasoko yacu bivuga ko hari abari bahunze, gusa mu bari bahunze bikavuga ko hoba hari abarimo bari bigize impunzi kandi ari bamwe mu mugwi witwaje ubwanjo M23 ndetse no mu mugwi wa Red Tabara ugwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Kuri ubu rero amakuru duhaye n'amasoko yacu avuga ko muri abo ngabo bari bahungiye mu Burundi bo mu mugwi witwaje ubwanjo wa Red Tabara bo bagavye igitero mu Bujumbura mu mugwa mukuru w'ubutunzi. Kuri ubu rero abanyagihugu bashika 50 bahazize agatwe, abandi nabo bashika 3 mu bapolisi b'u Burundi bagaca bahasiga ubuzima, abandi bajanywe mu bitaro. Ipereza rero riratanguye kugira hamenyekane abo babakoze iryo baramugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura. Muyandi makuru rero tubaza kunyarukira muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo turabe ukungene ibintu vyoba bihagaze. Umugwi wa M23 urabandanije mu bijanye n'urugamba ndetse no guhangana n'igisoda ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo FARDC. Kurundi ruhande Republika ya Afrika y'Amajyepfo iyobowe na Cyril Ramaphosa yafashe ingingo yo gukura abasoda bose muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Cyril Ramaphosa urongora Afrika y'Epfo yasiguye ko nta kintu na kimwe abasoda ba Afrika y'Epfo bariko barapfira muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu ngingo yafashe yasiguye ko agiye kuvana igisoda ciwe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, na cyane ko ngo amahera yari yavuganye na Twan Felix Tshisekedi Tshilombo ko azomuha mu kiringo bari bavuganye kijanye n'imyaka 2 gocoba kimaze kurangira. Asigura ko mu gihe rero Perezida Twan Felix Tshisekedi Tshilombo ataba yongereye amahera ndetse ngo basinyane ani masezerano y'ikindi ciringo azoca avana abasoda biwe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Si ibyo gusa rero kuko n'abacangero ndetse na ONU bose bamaze gusinya ko bagiye kuva muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Basigura ko mu gihe bagiye gufasha abasoda ba Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo na cyane FARDC, ngo iki gisoda ca Kongo rero kiri guhunga imigwano kigasiga abagiye kugifasha guhangana na M23 ku rugamba, ngo kigeca gihunga
imigwano kandi arico gisoda co mu gihugu. Abacangiro rero bagiye guhangana na M23 mu minsi ishize barafashwe matekwa baca bahungira mu gwitwaje bugwanisho M23. Sivyo byo bonyene rero kuko n'abasoda ba FARDC abatari bakeyi baramaze kuva mu gacerere ndetse banatangaje ko bamaze kwishikana mu gwitwaje bugwanisho wa M23. Mu ngingo nkuru rero baciye bafata bashikirije ibimenyesha makuru bitandukanye ko boba bamaze kwihuza n'ihuro rya AFC ndetse n'umugwi wa M23. Ukuri ubu rero basigura ko igisoda ca Repubulika iheranira intwaro rusange ya Kongo kirangwamo ironda bwoko. Bamwe rero mu bamaze kwishikana mu gwitwaje bugwanisho M23 basigura ko ngo bagiye gushigikira umugwi wa M23 ngo bagafata bagakuraho intwaro yatwa ni Felix Tshisekedi Tshilombo. Ona cane ko yama agaragaza ko ari mu bijanye n'ironda moko muri Repubulika iheranira intwaro rusange ya Kongo. Bamwe rero mu basoda bavuye mu gisoda ca Kongo FARDC bagishikana mu mugwi wa M23 basigura ko ngo bahavuye bashaka kwicwa na bamwe mu basoda bigisoda ca leta ya Kongo FARDC. Colonel Nanga urongora ihuro rya AFC ndetse n'umugwa M23 mu biganiro twagiranye kubikimenyesha amakuru cacu yasiguye ko ngo kuri ubu ngubu adatewe ubwoba na Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ndetse yanasigura ko agiye guhangana n'ubutegetsi ibwiwe na cane agacakuraho rero ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ndetse n'intwaro ye agaca ahiraho ubutegetsi burongowe na M23. M23 rero mu gushiga intahe yavuze ko izokwama iharanira uburenganzira bw'abanyekongo na cane abo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari muri Kivu y'uburaruko. Sultani Makenga arongoye urugamba rwa M23 yavuye mu gacerere acavuga ko mu gihe rero Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yanze kujya mu biganiro n'umugwi witwaje intwaro wa M23 ngo urugamba ruzobandanya kandi ikigenderewe ari ko bazafata Kinshasa kandi bagaca bahirika ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Naho rero kubijanye n'amakungu nayo asaba Repubulika iheranira intwaro rusange ya Kongo na cane Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo kuba yoja mu biganiro n'umugwi witwaje bugwanisho M23 kugira ngo barabe ikungene umutekano mu buseruko bwa Kongo wokengerezwa. Gusa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yasigaye ko atazokwigira ajya mu biganiro na M23 ndetse mu minsi iheze yatangaje ko agiye gutegura intambara idasanzwe kuri M23. Gusa abarabira hafi ibya Repubulika iheranira intwaro rusange ya Kongo na cane n'umutekano wo ngaha mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no mu bahinga mu bya politike bagira inama Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo gufatira mu minwe ikibazo cy'umutekano muke wa Repubulika iheranira intwaro rusange ya Kongo. Bagasigura ko amakungu ataco bibarebaho ngo kuko iyo umugabo ngo inzu yiwe ihiye ngo ari we abandanya atabaza kugira ngo bamufashe kuyizimya. Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo rero mu minsi yaheze yatangaje amakuru avuga ko yo bagiye guhindura itegeko nshinga rya Repubulika iheranira intwaro rusange ya Kongo. Gusa abatavuganwe n'ubutegetsi bwa Repubulika iheranira intwaro rusange ya Kongo na cane nka Moise Katumbi yasiguye ko kuba Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ashaka guhindura itegeko nshinga rya Repubulika iheranira intwaro rusange ya Kongo atari yo ngingo nyamukuru. Moise Katumbi yasobanuye ko kuba abanyekongo badafite umutekano usesuye ngo arico kibazo gihambaye abakongomani boba abafise ngo kuba rero ngo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ashaka guhindura itegeko nshinga ngo siyo ngingo onyamukuru uko nabandi bose bamubanjirije harimo Joseph Kabila harimo nabandi batandukanye bose ngo batigeze bahindura itegeko nshinga rya Kongo kandi kuko ngo yabandanyije irongorwa. Bagasaba rero bakanahamagarira Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo kujya mu biganiro n'imigwi itavuganwe n'ubutegetsi bwa Kongo kugira amahoro yongerezwe muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Kuva rero M23 yakongera kwadukana indwano guhera mu mpera za 2021 abatari bakeya muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo baramaze kuvanwa mu byabo ndetse na M23 iramaze gufata ibice bitandukanye muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo.
gusa ku rundi ruhande Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yagiriza u Rwanda ko rwari rufatikanya n'umugwi witwaje intwaro wa M23 guhungabanya umutekano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Gusa ku rundi ruhande leta y'u Rwanda irongowe na perezida w'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame irahakana ibi byose yivuye inyuma ikavuga ko atayihuriye n'umugwi witwaje urwanisho M23 ihungabanya umutekano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Gusa ku rundi ruhande kandi leta y'u Rwanda yagiriza Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gufatikanya n'umugwi witwaje urwanisho FDLR uhungabanya umutekano w'u Rwanda, kandi FDLR iravugwamo bamwe mu basize bagize uruhara mu ihonyabwoko ryakorewe Abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994. Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kandi yagirizwa n'impuguke za ONU zikavuga ko ifatikanya n'umugwi wa FDLR mu guhungabanya umutekano w'u Rwanda ndetse no kurwanya umugwi wa M23. FDLR ifatanya na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo na cane kironsa mu bijanye n'intwaro, impuzu, ibyo kurya ndetse n'ibindi byose byankenerwa igisoda gikenera. Kuva rero Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yagirana umubano na leta y'u Burundi irongowe na Perezida Evariste Ndayishimiye, baciye batangira kugira u Rwanda umwansi. Leta y'u Burundi rero irongowe na Perezida Evariste Ndayishimiye bagiriza u Rwanda ko ngo rufatikanya n'umugwi wa Red Tabara uhungabanya umutekano mu Burundi, ndetse byanatumye Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye afata ingingo yo gufunga imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi. Gusa leta y'u Rwanda ihakana ibi byose yivuye inyuma, nayo ikavuga ko atayihuriye n'umugwi witwaje urwanisho wa Red Tabara uhungabanya umutekano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nk'uko mubizi rero, Red Tabara ikorera mu manuko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, na cane rero akaba ariho igaba ibitero iturutse kuri ubu. Rero mu makuru duhaye n'amasoko yacu avuga ko Red Tabara yinjiye mu mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura ifatikanyije na M23, umutekano urahungabanye, abanyagihugu bacika kuri 50 bahazize agatwe, ndetse n'abandi bacika kuri 3 mu gipolisi cy'u Burundi baciye bahasiga agatwe. Reka rero tube dusobekiye amakuru yacu ngaha kuri aya masaha, turaza gusubira mu makuru yacu ya nijoro. Mubandanye mugira ibe byiza, turaza gusubira mu makuru ya nijoro.